kuyaga kenshi gashoboka ego cyane mugabo n'ubundi nubwo imyanya ari mito byose birubakana byose birubakana ego mugabo je nari mfite icyumviro ari ibintu maze iminsi ndiko ndaraba ego ubusanzwe hari ibintu bitari biragenda neza ari ibintu biriko bigenda neza ego kubera ko uravye nk'abajene muri eglise ego hari bitameze neza hari ibivugwa kuri bo ugiye urumviriza mu bantu hari amajambo atameze neza ego bituma kumbure haba umenga kudahuza ego nk'akarorero uravye nk'amajambo ariko aravugwa kuri Gabrieli amajambo ariko aravugwa kuri Gabrieli n'amajambo atameze neza ego bivugwa kumenga iyo bariko arakoroniza abajene ego bikabatera kutumvira bajene mino minsi hariho kutumvira kabisa guteye ubwoba rero nibaza ko n'umwanya wo gusenga kabisa we nk'uhari kandi dusanzwe dukorana ibikorwa kandi murazi ko twabajeje ibikorwa nyene mubikurikirane mubabe hafi ibishoboka ko mubaha impanuro ibishoboka ko mubakankamire donc mukora ibishoboka byose kugira ngo igikorwa cy'Imana kigende neza kuko urabona ko abajene niyo kazoza y'ejo rero mu gihe satani yinjiranye muri bo arashobora kugira ibyo yononye ariko kandi humura dufise Imana yagiye tugwanirira muri byinshi turenganya intambara zitandukanye n'ubundi iracari kumwe natwe kandi izogenda tuneshereza byose bizogenda bigenda neza ndavyemeza cyane ego gikuru nuko tuba turi kumwe twe mu burongozi tuba tuvyumva kumwe atangorane n'imwe byo ndabitahura namahoro pastor mahoro neza ego namahoro meze neza mahoro nawe ni sawa pastor je ku bintu bariko baramvuga sivyo barambeshera ego barambeshera ariko bakuvuga ko ibiki oya barambeshera yewe barambeshera none bakubeshera gute bakuvuga ko iki bimeze gute uje uvuga ngo barambeshera kwanza uvuye ninde yakubwiye ngo winjire mu kiganiro ndiko ko dufitanye umubonano n'umukozi w'Imana mugenzi wanje gute ushoka winjira hagati yacu pastor je nayiko ndahanagura intebe hari inyuma ego rero jewe naciye numva ko muri ko muravugira ngahaca ndaza je pastor barambeshera oya ku bintu je baguma bamvuga je barambeshera barakubeshera niba bakubeshera reka tubihe umwanya kandi niba batakubeshera reka tubihe umwanya ariko mugabo rero ego je ndagwenda garutse burya rero nivyo baramubeshera Gabriel baramubeshera Gabriel nta kuntu ivyo bintu yobikora Jesus Christ Gabriel n'umwana twareze mu ishengero n'umwana twakujije Gabriel nta kuntu ivyo bayakabise baramubeshera frère nanjye ndamushigikiye baramubeshera ego frère baramubeshera kabisa kandi uko nuko kuri baramubeshera ego kandi wihangane kabisa barakubeshera wihangane ndagenda bitahuye uko bakubeshera yego frère none ndakubaze gute uyu mwanya ucibona ko bamubeshera none gutahura ikintu umuntu agitahurira umwanya ugetse ego kubera naho ndabyiyumvira yuko ibi bintu iyo babirimwo iyo babifisemo uruhara ego mugabo ego sinzi ubwenge bugarutse niyumvira neza ingene Gabriel yakuriye mu ishengero ego cyane nabona atavye yojamo ureba naje natahuye ko bamubeshera bene byumvikana pastor muje murazi ko nitaye ibikorwa by'Imana urazi ingene yitanga nta kintu na kimwe je ntakora mu ngoro y'Imana yo bitamo gute mugo bace baguma bambeshera nivyo sawa nivyo kabisa sawa uragenda utohoze neza ubu rero ushaka iki muri rusange igomba kuba kubeshera ushaka iki pastor je ngene ibiko ibintu je bija mu ngiro apana je kuma bambeshera nawe kumva ko bamubeshera ushaka iki oya urumva
nivyo n'umukozi w'Imana muri eglise yego ivyo twakutwiyumvira yuko yoja mu bihano kubera afise uruhara muri ibivugwa kandi urumva bikenewe sawa bikenewe ko baramubeshe sawa nta kandi mbere ngorane wanashaka Ego. jewe ushima ariko ndabibona yego tuzosubira mutaba sawa Yesu abane nawe urakoze nawe utansezera ndagenda yego Ego. ntuguma ngaha Yesu abane nawe namwe musigarane nawe pastor aha wabibonye yego ujyaragiye yego izi nije dusigaranye ngaha aha rero ujya ibikorwa yahora akora yego nca namugira mu kibanza ah okay nta ngorane reka tugende dusenge oya apana ibintu vyo gusenga urazi yagiye agiye adusiga ngaha yego jewe sinkeneye ibintu vyo gusenga oya sawa reka ngende bazi ko ata gahunda twari dufitaniye ahantu bisigaye ibi navyo vy'ibikorwa uvuga ngo uramusubiriye ariko ndakubwire abantu dusenga turi ubwoko butavumika kandi turi ubwoko butarogeka sivyo ibi bimpaye vyinshi kandi binyeretse neza ko ivy'Imana ari mazi iminsi iriko irambwira ko ariko kuri sawa yo bari bazi ko ntabashobora reka nigire mu bindi bikorwa by'iwanje yaza gufasa akinyumvira kazi kari kandembeje basha nega mwana mwana wanje koko numva n'ibitugu byacitse areme yarapfa n'ukuri mabuja mabuja ibiki nawonyene wabonye je rero mabuja zico ndakwanyira nico nyine nico kubera iki wamuri mu gahinda ka misi yose mabuja nukuri uranze na gose mbere ngere gasarero mva mu maso none mabuja je reka ndakubwiza ukuri none uri mu gahinda kiki ko yarapfuye urazinje ngaho ingene nababaye kubona ujya mukobwa wawe wapfuye narababaye je burya n'inkwano nari nayiteguye mabuja turamukoshi ngere gasa mabuja reka se brage nega keri urabona mabuja koresha ubushano bw'ubwana nukunyene rindira nakubwire mabuja Kevin, ndaku- ndiko ndoza amasahani nasanga urabona isahani ndayi musuku nasanga ngira mukuye ndiko ndamuraba yombeka mabuza none mabuza ahubwo ambwira byagenze gute kugira afe je ngana naragiye mu kigandaro nega keri aho uriko uravuga cyangwa uko arema ndagukubita oya numubite nukuri je ndiko ndavuga gusa mabuza nyene urega kukurira nanze narihanganye mabuza nukuri sambrage yari mwiza ujya mwana wawe je nukuri nari namupenda ze yo mabuza nari yo basa ahubwo mabuza rero uzoca uronka uwundi wewe rero asumba kujya nyene yo mabuza ho rero nzoca nkora n'akazi ndi hejuru yo nega keri we sinavyumva wewe sindavyumva ibintu burimwo misi yose ubujambo mabuza urahura sati mabuza araba kijya kintu mabuza araba kijya kintu mabuza araba iki keri yo ndakuwe basi keri iki mabuza natubone wewe ajya engiki jya mabuza gende wewe basa Chenga chom- raba kiriko kira mabuza yo kiriko kira tutu mabuza keri nibiki yo keri nibiki nibiki ndakura none manzu ndakure mabuza manzu keri nawe nibiki keri ndakura ndakubwire mabuza ndakura ndakubwire keri mabuza nega
mani y'inzu yatewe n'ibiti. Mwari kunyitsiye isoma wewe uranyitsiye umuti. Mabuza. Mabuza. Yo Keri. Mabuza. umunsi twongeye kuregereza ata porogaramu akabasha mana kubera iki kubera ko mbyenje kuri eglise habaye iki niko ushaka kunyereka mana Yesu niko ushaka kumurira Mwami Yesu ndagomba kubona ibintu byose wabizi wewe intandaro yabyo bana nawe ndakwinginze Yesu Koko Nanje ubwanje ndarambiwe. Mukozi w'Imana je sinzi ko inzu yiwanje. Mukozi w'Imana. Nawe birabe nanje ndabigushikirije nanje ndarusha. Ko batubwiye ko abakozi w'Imana muri imva nawe tora. ego Tora ndashinguye rero tora uri imva tora. none ibintu umva icara aho icara aho ndakubaze ibi ni biki Mukozi w'Imana. Inyuma yaho umwana wanje afiriye. Ejo ego akaraje kaguma kambwira nibaza ko ari bwa bujuju nyene bw'ababoye. ego Ako ndabona ko menga ni ubujuju nagize gukoresha umwana. Aguma ambwira ngo urya mwana wanje yapfuye wari kumuresha ngo ni inkwano yari kuziza ngo ariko kapfuye ari keza inyuma yaho ego kagumye kambwira ngo he ngo ngugo ruraje ego kambwira ngo ngibyo aje numva umutima wanje utuntuye ako je navyo nshobora kubona ego navyo nigeze mbona nabonye rero aciye amera uko hari impamvu ibi byose biri ko biraba je naje ngaha kuri eglise ntazi impamvu nje ariko numva umutima umpatiriza cyane kuza ngaha sinarinzi ikintu na kimwe ariko ndabonye ko hari icyo Imana igomba gukora kandi ifise impamvu ibi byose biri ko biraba we nibiki wewe mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo umuriro w'Imana n'ubushobozi bw'Imana byinjire muri mu izina rya Yesu Kristo fashe mpiri mbaraga z'abapfumu mbaraga z'abarozi mwe mu mbi z'abadayimoni izavuye kuzimu izavuye mu myonga izavuye mu buburi mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo fashe mpiri ubasha bwose bw'abamugwanizi mu izina rya Yesu Kristo fashe mpiri ubushobozi bwose bw'umugwanizi Satani ndedemba mu izina rya Yesu muriko murigiki mu izina rya Yesu mu izina rya ndabafashe mpiri mu izina rya Yesu ndugaje ikirere c'abadayimoni ndugaje ikirere c'ikuzimu ndugaje amakonexio yose y'abapfumu n'abarozi ndugaje amakonexio yose ya sekibi mu izina rya Yesu Kristo ndafashe mpiri izi dayimoni ndafashe mpiri ibisigo mu izina rya Yesu Kristo ndafashe mpiri mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo tubabarire tugirire ikigongo ntituzosubira ariko uyu tuzogerezwa kumujyana uyu dutegerezwa kumujyana muhigiki mu rugo rwa mama muhigiki mu izina rya Yesu mu izina rya ndaguturiye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo dutegerezwa kumujyana
mufise misi yanyu. uyu mukozi nitumusiga Ego. uyu mukozi nitumusiga apa rero umukozi mufise iki mwakoze iki mu rwego rw'abakozi kwereka ibintu bizuma ziza muza mu rugo twakoze byinshi twakoze byinshi mu izina rya Yesu dufashe miri mbere na wamwe na wo mugore nitwe twamutwaye yo turamufise tumukoresha ibyo dushatse kandi n'uyu dutegerezwa kumujyana niyihe misiyo yanyu mufise mu izina rya Yesu dufise misiyo yo gutwara kuto kumwaka ivyo mu vyafise byose uwo mugore ivyo biza byose tuzobitwara umviriza tutobitwara turavyase nidusohoka umwana wiwe mwamujanye twamushiriye abavyeyi twamushiriye abantu bamudutumye twaramujanye sohoka Marada mu izina rya Yesu toka mu izina rya Yesu Kristo sohoka Roho w'Imana uguturire mu izina rya Yesu ndaguturiye Yesu Kristo ndaguturiye mu izina rya Yesu Kristo sohoka fashe imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu ndajanjaga ubushobozi bwose bw'umwijima mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'abapfumu imbaraga z'abadayimoni imbaraga za sekibi mu izina rya Yesu izavuye kuzimu misiyo batanze mu izina rya Yesu duhagarikije misiyo zose zatanzwe mu izina rya Yesu Kristo tekera ibyanyu byose mugende mu izina rya Yesu Kristo hera umwana isaha umwana akire urugo rutabagwe mu izina rya Yesu Kristo ndatuye umuriro w'Imana baturire mu izina rya Yesu Kristo hera umwana isaha toka mu izina rya Yesu Kristo sohoka mu izina rya Yesu sohoka toka sohoka mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu mu izina rya umva ndasi mpemu z'inyorobetsi hereye none mwana isaha mu izina rya Yesu Kristo mwana yakire gukira urakoze Yesu urakoze kutabaye urakoze kuba utabaye umwana wanje nawe umva ndakubwire abo tunigana saba inyama n'amaraso tunigana n'abakuru n'abaganzi isi y'umwijima satani ntabwo yicaye ikuzimu ntabwo kwicaye kuriko kurahiga abera kuriko kurahiga abantu b'Imana kuriko kurarondera gutwara abantu basenga ariko tube maso umukozi w'Imana ndagushimiye tora umwana wawe umutahane akira mbara ibirato rindira kwanza ego umva mu ijuru dufise imana ikomeye gusumba none izindi hageze ryari wahageze aho impwemu mbi zakuzamwo ariko mu ijuru dufise imana itavumika imana itarogeka dufise imana iri hejuru y'ivyitima abantu bankubise ntawagukubise abakugiriye nabi n'abariko bagushiramo impwemu mbi numva mbabara ariko umenye ko mu ijuru dufise imana ikuzimu ntabwo kwicaye ariko natwe imana yacu ntisinziriye